jewe ndaho nyene ndashima uko biri kose jewe nongeye gusebura ahantu banyopeye nongeye gusebura ego hama kubera nguma ndya uwo muceri ugaragara niwo ndya rero ubu nyene bavuye kumbaza ngo ntonde ku kazi je nanje ku kazi nako ngishoboye mugisha naravyimvye aho banyopeye hose haravyimvye mugisha je ni muntu abarize nyakubahwa muntu abarize ngo none ngo ndiha ibihumbi ngo 5 ngo vy'amasaudiya ngo abari vyo ndiha 5 vy'amasaudiya jewe ni muntu abarize mva haha n'ibihumbi 5 vy'amasaudiya mfise je nagwaye ndi kuri ku kazi kandi sije nigwajije nibo bampaye ibintu bibiyo ndi ku kazi ngira ikibazo jewe n'ivyo bihumbi 5 ntavyo mfise ivy'amasaudiya ntavyo mfise je nababwiye ati sinza ku kazi ndicagwaye navyimvye nanasebuye ahantu banyopeye kandi nta kazi je nshoboye akazi ko ngaha nakwabo nukuja guhanagura ibibambazi ukora nako mu nzu sinoguma nduga mva hejuru ntavyo nkishoboye jewe rero nyakubahwa nibamvugire ntahe none banshaka kwiki je nshigaje ukwezi kumwe n'inga zibiri kugira kontarihere twaje mu kwa gatatu none hasigaye ukwezi n'indwi zibiri kugira amare kontara yabo kandi sinagwaye ngo bimveko none abavyene bareke kunyopera bandugike mu Burundi mfireyo baguma bangumije kuri office ngoma ndareba none gasha nyakubahwa mugisha umubiri wose ntumva ntiyegura jene musabire ntahe muzamukoreye Imana mukora ibindi nkuko bindi mwabikoze jewe ntahe n'ibihumbi 5 vy'amasaudiya mfise nagwaye igiturumbika n'amahera mfise je nahora ngwara bakankata amahera bankivuza none ivyo bihumbi 5 nabikurahe ngo nuko ntagiye ku kazi ngende ku kazi nkigwaye muzamukoze nimumfashe banyakubahwa simfire hamwe biteze mugishuraho umeze neza urahora komeye hamajewe ndaho nyene ndashima uko biri kose jewe nongeye gusebura ahantu banyopeye nongeye gusebura ego hama kubera nguma ndya uwo muceri ugaragara niwo ndya rero ubu nyene bavuye kumbaza ngo ntonde ku kazi je nanje ku kazi nako ngishoboye mugisha naravyimvye aho banyopeye hose haravyimvye mugisha je ni muntu abarize nyakubahwa muntu abarize ngo none ngo ndiha ibihumbi ngo 5 ngo vy'amasaudiya ngo abari vyo ndiha 5 vy'amasaudiya jewe ni muntu abarize mva haha n'ibihumbi 5 vy'amasaudiya mfise je nagwaye ndi kuri ku kazi kandi sije nigwajije nibo bampaye ibintu bibiyo ndi ku kazi ngira ikibazo jewe n'ivyo bihumbi 5 ntavyo mfise ivy'amasaudiya ntavyo mfise je nababwiye ati sinza ku kazi ndicagwaye navyimvye nanasebuye ahantu banyopeye kandi nta kazi je nshoboye akazi ko ngaha nakwabo nukuja guhanagura ibibambazi ukora nako mu nzu sinoguma nduga mva hejuru ntavyo nkishoboye jewe rero nyakubahwa nibamvugire ntahe none banshaka kwiki je nshigaje ukwezi kumwe n'inga zibiri kugira kontarihere twaje mu kwa gatatu none hasigaye ukwezi n'indwi zibiri kugira amare kontara yabo kandi sinagwaye ngo bimveko none abavyene bareke kunyopera bandugike mu Burundi mfireyo baguma bangumije kuri office ngoma ndareba none gasha nyakubahwa mugisha umubiri wose ntumva ntiyegura jene musabire ntahe muzamukoreye Imana mukora ibindi nkuko bindi mwabikoze jewe ntahe n'ibihumbi 5 vy'amasaudiya mfise nagwaye igiturumbika n'amahera mfise je nahora ngwara bakankata amahera bankivuza none ivyo bihumbi 5 nabikurahe ngo nuko ntagiye ku kazi ngende ku kazi nkigwaye muzamukoze nimumfashe Pascaline n'ubu ntarakira. Pascaline yasabwe ibihumbi 5 mu mafaranga ya Saudiya kugira ngo atahe mu Burundi kuvugwa. Ubu twaramutabarije yariye ishano ariko arabora mu nda, Imana iratabara araja kubagwa. Nk'uko mubibona mu masanamu yabazwe mu nda, banka kumukuramwo inyuzi ngo mpaka agiye ku kazi, banduruka barazimukuramo, none bamuhatiye kuja gukora kandi akigwaye mu nda, hahandi bamubaga hatarakira. Nasabye Pascaline ko yongera akabaho umwirondoro wiwe, avuga ukuntu ibintu vyagenze,
nukuri yagira amare kontara hasigaye kwezi kumwe konyene gusa n'igice. ku mazina banyita Niyukuri Pascaline, banyita Niyukuri Pascaline ku mazina yanje banyakubaho. Nashaka mumfashe, jewe naragize ikibazo ku kwezi kwa mbere, ndagira ikibazo mu ntango z'ukwa mbere, ndagira ikibazo jewe bandungitse ahantu ku kazi, nkorera ofisi yo muri Saudiya niyo nkorera, ntabwo nkora hamwe mu nzu imwe. Rero majije gukora ku kazi, bamaje kundungika ku kazi, ndagenda ndakora ngira nkwizeho indwi zitatu. Amezi bari banguze ntayo bambwiye, bambwiye ati niwambare iyabaya ugende ku kazi nkuko byari bisanzwe. Tugenda ku kazi turi ibihugu bitandukanye, duhurira kuri iyo ofisi, dukora dusubira kuri ofisi. Jewe ndambara iyabaya ndaja ku kazi, ndabandanya akazi, nsanga aho hantu hari abantu 5 na se wabagira 6 na jewe ngira 7, ndabandanya akazi. Iyo nzu yari nini cyane ariko narabandanije akazi ndakora. Nkwijije indwi zitatu niho bampamagara nyene, ndamubwira ati je murabona rero kuba naramuhamagara mama uwo mwarabu, ndamuhamagara mama yari umutamakazi, ndamuhamagara mama je kuko ndabahamagara bose abavyeyi, uko umuntu akugaburira uramwubaha. Naramubwira ati none kubera ko utangaburira, maze nk'iminsi 2 ntafungura kandi ndi ku kazi, ukantungaburire kubera iki nza ndanywa icayi umunsi wose ugahera nywa icayi n'umukate, nkabona burakeye nkarya uwo mucayi mu gitondo nkanywa icayi, mw'ijoro nkanywa icayi n'umukate, nkumva nanje nguvu bikangora ukuntu nkora koza, ariko nkavumiriya nk'iminsi 2, ugira 3 bikananira. Nkaca ndamubwira ati mpivyo mfungura kuko ino ntupfa kwiba ibintu by'abandi ngurye. Burya banyakubahwa niho mw'ijoro yampa icayi c'amata, kuko hari imbeho nyinshi, arampa icayi c'amata nanje ndacakira ndakinywa, na wa mukate arampa ndanywa, kuko jewe yari yarambujije sinakora ku bintu vyiwe. Umuntu akubujije ikintu ati ibintu ntuzubikore kuteke ucumwubahiriza, muga nkagumana imigwe mibi kubera umuntu adafungura. Ampaye naho yangaburira agaceri konyene katagira n'isosi. Burya ndafata ya cayi ndakinywa, majije kukinywa icayi nca ntangura kuvyimba mu nda, icayi niho nakiraba ndiko ndakinyoye nkatangura kuvyimba mu nda. Ibi ni biki? Kumbe icayi kirimwo ibintu bibi. Baca ndavuga ati jewe rero ca ndungika audio kumugenza ati je ndanyweye ibintu bibi mu cayi kandi ndiko ndavyimba mu nda. Baca bambwira ati iruke genda ufu musoma amasobe unywe ntupfe. Madamu ndamubwira ati jewe njana kuri ofisi. Madamu aranka kunjana kuri ofisi imisi 2 imisi 3, nguma ndasinzikara mu nda, nguma ndagira urubeya mu ndasha. Burya umudamu aranka kunjana kuri ofisi, umunsi ugira 4 niho yanjana kuri ofisi, nguma ndaremba ofisi naho naharyamye imisi 5 bataranjana kwa muganga. Baca basanga kwa muganga nasinzikaye n'ivyo nariye, nico cayi niho nakiminina nsanga ibintu bibi, ca ndabifotora ndabirungikira abagenzi nyene dukora dutaha kuri ofisi b'abarundi. Narambwira ati ni ibintu bibi wariye side, nguma ndasha mu nda, umukondo urafunuka ndasha mu nda.
ego hama jewe n'ukuri hama nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, niho mvuka mu ntara ya Bubanza, komine Bubanza, zone Muramba, agatsimbiri Kivyiru, niho mvuka. Rero ahandi kuri ofisi simfungura, baranyopeye banjanye ku bitaro ahantu hatatu, baranyirukana ndatabaza, baramfasha kugeza aho banyopera. Rero bambwira ngo nje ku kazi ngo ndihe ngo kugira nzotahe ngo nzoriha 8,000,000 z'amasaudi. Nanje ntazo mvise, nije nari ntunze abana mu Burundi, abana nije ndabarihira ku ishuri nkabamenya. Nimumfashe abanyakubaha muzamukoze, ikigo candungitse nikiriko kirankurikirana, ndayize ndabahamagare baca bantuka ngo bariko barankurikirana, ariko simbona ivyo bariko baramfasha. Abamfasha nca ku matelefone Pascaline murumva yuko atorohewe, iyo atabaje ntibamutabara, iyo avuze bica inyuma y'amatwi. Nimubwire namwe umuntu yari asigaje ukwezi kumwe n'igice kugira ngo amare kontra, ukuntu bomwima itike ngo atahe vrema. Ariko ko muzi namwe mwese umuntu babaze mu nda, ubu kweri bomugumiza muri Arabia Saudite bakamuhatira kuja gukora ku kazi atanindwi irahera, atanindwi zibiri zirahera bamubaze vrema akiri mwinyuzi. hama ikigo candungitse ni muri Buterere, Mirintware muri Buterere, nico candungitse ico kigo. Warakirongoye yitwa Nuru, mukuru w'iyo ofisi yitwa Nuru, ego yitwa Nuru. Ico rero ico kigo kiri mu Gifaransa, ndaza kukibarungikira mu kirabe banyakubahwa, mugira ukuntu mwongombora. Ndababwiye ati je nta kazi nzosubirako, murabona ko bambaze kandi n'amaraso nakamya amaraso, sindonka ivyo mfungura, kandi ako kazi mu kukavako si jewe vyangiyeko, bampaye ibintu bibi, sinde barampa ibintu bibi ndabirya. Urumva ko akazi kari gahagaze. Abana banje kw'ishuri ubuzima umva buca bumera nk'ubuhagarara, kuko nanje sindi ku kazi, kw'ishuri bica bihagarara. Bamwe biga muri leta, abandi biga aho ndiha amahera. Jewe rero mfise utwana dutatu, mwomfasha nkataha nkaza kuraba abana banyakubahwa. Ndarushe mpagurutse ndazungurirwa, bagize bampa agaceri kagaragara, niko bampa imiti bantekereye, nsa nk'uwugomba yimare, ariko dogiteri yababwiye yuko iyo miti nshobora kuyirya, nariye bambuze barampa agasosi. Rero baranyopeye, bamajije kunyopera nguma mbabara mu nda, je nasaba ko notaha mukamfasha nkataha. Jewe kontara nari ndayisigaje mu kwezi n'amayinga 2, itarike 16 z'ukwa gatatu nzoba nkwigije kontara yabo. Rero kubera nanje nashikirwa n'ivyo vyago, arivyo novuga numva n'icago canshikiye nanje, kandi sinari ndabishaka ko ico cago cari kunshikira, ko nakunda akazi, nabo nyene babibona ko nkunda akazi, babibona banyakubahwa nakunda akazi, nabo nyene bakabona ko nkunda akazi. Rero ntibaguma banyizingitiye ko ngo bace bampa igihano ngo ndihe 8,000,000 ngo subire ku kazi. Nkwijijwe ngira nkwijindwi zibiri, ndakwijije indwi zibiri nkwijije indwi imwe banyopeye, no kugira banjane kwa muganga ubutungane bumwe bwagiye burakora. Jewe rero nta kuntu boguma banyihambirirako kandi ngwaye ngo nce ku kazi, burya ari akazi babibona ko ndagashoboye ntaragwara, none ko amagara yamajije kunkika. Banyakubahwa nimugire ico mumfashije mva aha hantu, kuko nta maraso mfise, ndaseruka, imbeho ni nyinshi mu mubiri,
ino hamurazi ko hakanye mwa bino bihugu bya Saudiya birakanye, singira ico mfungura, indi ako gaceri ndagafungura ako gaceri munda nkaca mvyimba munda kubera iki banyopeye maze indwi banyopeye. Jewe rero mwamfasha nkataha, muba mukoze ko nkihema, mwamfasha nkataha mukamvugira kuko n'ubundi kontara yagomba ihere, mwamfasha nkataha, muba mukoze banyakubaha, muba mukoreye Imana banyakubahwa, nimwe abavyeyi dufise mwamfasha mukankura ahantu nkataha kuko ayo mahera je ntayo mfise, kandi jewe nta deni ryabo noba nkibafitiye ko kontara nagira ndayimere. Mwamfasha rero mukandengurira aha hantu, nanje ni agiside yambayeko y'ukugwara kandi nibo bandungitse kwako kazi, numva si jewe rero mwamfasha banyakubahwa. Aha ngiye mpagaze nkoma nzungurirwa, aha ndarira amarira agatemba aja munda, ntaco nkifise mvuga. Mwamfasha banyakubahwa nkava ahantu ahantu turi nko mu gasho, mukamfasha nkava ahantu nuko muri abavyeyi nkuko n'umurundikazi, mukamfasha nkava ahantu muba mukoreye Imana. Hariho abantu kw'isi y'Imana barobora kigongwe, je vraiment nukuri ndiko ndaraba Pascaline nza numva n'ikigongwe kinteye, nkumva ndababaye gose, ce nkiyaba je ari je namuvungitse muri Arabia Saudite n'amafaranga noyamurihira nukuri. Hari uwambwiye ngo nta mugabo agira, sinzi ko hari umupfakazi, murambabarira mugabo nta mugabo afise, yifitiye utwana dutatu, urumva kandi nimubarabe n'ukuntu vraiment amerewe nabi. Nkaha uwu Nuru ariko aravuga mu kigo c'amurongozi yabwirizwa kwerekana ko ari umuntu yitaho abantu arungika muri Arabia Saudite. None reka ndababaze, nimba utitaho umuntu nk'uyu mu kigo cyawe warungitse muri Arabia Saudite, umuntu wokwitaho mu kigo cawe yoba nde? Iki si ikimenyetso cy'uko ico kigo kitaba citaho abantu kirungika mu bihugu vy'Abarabu? Kandi mu masezerano bagirana na leta ari uko bazitaho abakozi. Birababaje gose nukuri. Reka dukomeze twumvirize Pascaline. Amaja numva umenga wamfasha nkataha kubera ndiye n'uwo muceri ugaragara canguma nkorora nkaguma mbabara munda, barase kunkuramwo inyuzi ngo bazozinkuramwo ngo nemeye ngo kuja ku kazi, none ngende ku kazi baranyopeye utagira ngo banyopeye ahantu hato, banyopeye ahantu hanini, kandi ako kazi je nako noshobora jewe n'irya mbere nopewe n'akazi je noshobora, umuntu arinda ananirwa atopewe, yapewe nawe. Uwo muceri ugaragara niwo ndya nawo nyene nkawurya rimwe ku munsi, ndya dukeya kubera ca nkorora nkaguma mbabara munda. Je nukuri wa nyakubahwa uko wamfashije ibindi ramufashe jewe ntahe nza kubona isi y'Uburundi, jewe ntahe nimba nzopfira mu Burundi mpfire mu Burundi, kuko sinogumana inzara, ngumana inzara ntakigira kinkurikirana nduko. Kuva mu bitaro hose ni jewe nigwaza, nta muntu naronka ngo mpamagara, nije nigwaza namenya ati nshatse ku mwanda muto nkijana. None ngaha sindagera kumara umwanya munini ngo mpagarare ku buryo noza no kuguma mpagaze ngo ndiko ndaja gukora akazi. Je n'akazi nkishoboye, nabaye ikimuga n'akazi nkishoboye, mvugira ntaho uzoba ukoreye Imana, uzoba ukoze mugisha kurya wakoze ibindi, umarire uyu mutwaro wanje mugisha, uwumarire uzoba ukoze, marira uyu mutwaro wanje mugisha nk'uko wawutanguye, uwumarire nyakubahwa. Imana niyo izoguhemba, natwe ubw'abana b'abantu ntaco dufise twoguhemba, nta naho tuzokubona, ico tuzogusabira Imana izoguha iherezo ryiza nta bindi, iguhe n'umugisha, iguhe no kuramba mu vyo ukora vyose. Jewe nukuri
nukuri je mbona nduriye indege ndatashe nukuri uzoba ukoze sha Mugisha ukinkorera ndarushe Mugisha kugira inzara warope wa Mugisha ndakorora nkababara munda nta n'uruhera mfise utwo nari mfise naratwaramperanye nagumye ntuma ako numva ashaka ntuma namahera nkisigaranye ndahantu turazi ahantu turi tumeze nk'abantu bari mu gasho aha hantu turi tuba turi ahantu tuba turi hejuru nta mwidegemvya umuntu aba afise ndanagwaye abandi baragwara bakagwaza n'abantu bakagabuza n'imiryango yabo je ntahe abiwacu bangwaze ariko Pascaline nubwo uvuga ngo nzoba nkoze je yaba ku bwanje waca utaha abantu mwese nivyo muradutabaza ngaha mugabo Mugisha yaba yari afise ububasha bwo guca akorera itike jewe nta muntu aba agira ingorane nk'izo ico nshoboye gukora n'ubundi ndagikora kandi nzokomeza ndagikoremo kutashe mugabo jewe nta bubasha mfise nta buryo mfise bwo gukorera itike ngo utahe ariko gusa ndababarana nawe ndavye ukuntu muriko murababara ukuntu wabazwe nk'uko bivuga mu by'ukuri ko warabazwe ntiwoza kuguma ukora uhagaze kandi warabazwe ubuho nyene agenda yunamye vraiment agenda yunamye nimureke aze kuberera yemwe udupfuvyi twiwe vraiment twana dutatu n'ukuri aze kutuba hafi basi ati iyo umuntu agwaye baramugwaza ntabesha murazi ko iyo umuntu agwaye bamugwaza mugabo muri Saudiya ntawe kugwaza ntawe afise amugwaza Mara Daniel Mugisha Imana iguhezagire Imana izoguhe ibisohoka n'ivyinjira Imana izokugirira neza mu muryango wawe n'abana bawe nukuri izoguhe ivyo udafise izobiguhamvye ibiguhe izoguhe ivyo wipfuza mu buzima bwawe ivyo ushaka kugerako vyose uzobigereko ndagushimiye cane nukuri zanyu ziba zinkuyemwo ubu ikintu nobasaba mushishikara mumfasha nuko notaha ubu bambwiye ngo jewe ngo nzoce nje ku kazi iminsi 3 iheze je nababwiye abo bantu bashaka nje kubakorera jewe nta kazi nkishoboye nimureke kuba mumpambirira ku kazi je nta kazi nkishoboye namugaye igihe nzoba narakize nimba mwaranyiyumvisemwo mwebwe nyene kuri ofisi muzontumako ngaruke kubakorera narakize mugabo ubu nta kazi nkishoboye kandi akazi kanyu aka kazi dukora tuguma duhagaze ntitwicara none nanje gashahu maze indwi imwe igira ihere nopewe none ivyo bintu nobishobora ako kazi je nogashobora nimba mwebwe mumva ko mwankunze mukankunda abo bantu nabo bumva bankunze ko nza kubakorera nibandindire ntahe mu Burundi nzokire igihe nzokirira imyaka 2 yeze canke umwaka nzoheza ngaruke mugabo je bandeke ntahe nje kuruhuka je nakazi nkishoboye bagaca bashapfura je rero nimugire inguvu mumfashe munkura ahantu kuko ndabona mwebwe atari mu munkuye ahantu je ndabona sinoshobora kuhava kuko mbona umenga bashaka kuzoca banyicisha inzara nguma ahantu kuko bambwiye ngo utemeye kuja ku kazi ngo uzoca upfira ngaho n'inzara nimurabe rero mumfashe je nitahire bantaburiza itike ko babandi bose baguma babataburiza itike bagataha ariko nanje ntibashaka kunaburiza ngo ntahe ni kuja ku kazi ngo baguma bagutuma kuje ku kazi ngo baguma baguhamagara n'abantu bampamagara ngwaye ntibonungikaye abandi bantu nimumfashe rero mugire inguvu munkura aha hantu muhankura nahe mu Burundi nukuri ninayurira jewe nkabona ndasubiye mu Burundi je nukuri mana nzofukama nkore ntera igishabisho kuko ntibashaka kundekura mumfashe bandekure je nzotahe muzoba mukoreye Imana banyakubahwa nukuri banyakubahwa nyakugira Imana nukuri je ndabona ko bitoroshe ntivyoroshe kuko ntibashaka kundekura ntivyoroshe mumfashe mugire inguvu muzoba mukoze je ndi umwana w'umuntu naco mfise nobaha nta nico noronka mukomeze umutima w'urukundo urukundo mwakoze uwo mutima mufise wo gufasha ingenzi zitandukanye muwugire nukuri mushishikare muwugire murakoze
murakoze kunkihema, ni kubw'ubuntu bwayo, namwebwe ba nyakubahwa, ni ukuri ntacyo mfise noyiha Imana, ntacyo mfise namwebwe nobaha, ariko Imana izobaha ico mwipfuza cose. Imana izogenda iburiza ku zindi ngazi mwipfuza kuzogerako. Imana izobaha no kuzogira iherezo ryiza imbere y'amaso y'abana b'abantu. Muze mwamane uwo mutima, muze mwamane urwo rukundo rwo gufasha abantu babataka bose. Ntimuze munebukirwe, ntimuze mugire intege nke. Abatazobashimira ntimuze mugire intege nke, ko hari benshi badashima. Ni ukuri ivyo muriko murankorera Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana ibahe kuramba, Imana ibahe inguvu, ibarinde kugwara, kuko mugwaye natwe twoba dupfuye. Abanyagihugu natwe twaje guhiga ubuzima twoba dupfuye, n'abandi bose bafise ibindi bibazo mukemura. Ni ukuri Yesu abahezagire. Shishikara murabe ko jewe nokurira indege nkataha. Muzamukoze. Bite nyakubahwa meze neza, amatwe turashima. Amaje nitwa Zaira, ndi umurundikazi, hama nashitse ngahanye le 12 niyo nashitse, ariko ndacari kuri ofisi kuko nashitse ngwaye gripe. Ubonye uno musi nagiye kwa muganga bampaye imiti, ndarindiye ko nkira cenja ku kazi. Ikibazo ni Pascaline, turi kumwe ngaha kuri ofisi, rero aragwaye cane, uriko urumva. Hama baguma bamubwira ko asubire ku kazi kuja gukora. Ejo naho mu gitondo baraje, kubera je nzi akongereza gatoya, barambwira ndamubwire arihe 5,000 yo ngaha muri Saudiya, atayarishe naho asubire ku kazi aje gukora. Ikibazo naco aho kiri ni kubera urumva asigaje ukwezi kumwe n'amahinga 2 umengo kontra heze, urumva kontra ayiheze y'imyaka 2. Rero nitubitahura kubera iki baguma bamubwira asubire ku kazi kandi asigaye uko kwezi nayo mahinga, uriko urumva. Kubera iki batamubwira agende asubire muhira, bamukatishirize itike asubire muhira, kubera iki batabimukorera. Uriko bamushakira iki yonye baguma bamutwara aje gukorerayo, kandi n'amaraso afise arera, twe turavugana arera n'ukuri. Ni kuba gusa umuntu akurungikiye telefone, akurungikiye ifoto niwo bibona neza, ariko ubu umuntu muri ku maso ku yandi nubibona areragura. Kuko kuva bamugira ivyonye ntibamugaburira, aha ntidufungura, baduha inuzenya, baduha ibihubyi. Niwaja kuri neti uje kukuraba ubirondeze ubaze hubza y'Abarabu, urumva n'ibicapati, sinumva ko ari ibicapati, si capati, urumva n'ibinuzenya bakora babivyimbisha mu muriro, urumva bikaca biba nk'ibikaratasi ariko bikaba mu nude, bakabikora mu ifarini, nivyo baduha. Bakaca bamubwira ngo abinywe n'icayi, kuko ryari yamubwiye ngo je uyo muceri utarimwo isosi muguma mungaburira urimo urandya muri estoma. Yaciye amubwira nimba ubona uyo muceri utawushaka ngo gyawubza n'icayi. Wibaze umuntu agwaye arya ivyo bintu, ni ikintu ushobora kurya ubuye nikiguhaza mu minota 5 kumva inzara, urumva umusi wose wirigwa uriko urarya iconye. Umuntu wobaho gute? Kandi umushono baramushonye, urumva baramushonye. Amahoro nyakubahwa, muraho mumeze neza? Igitondo ciza, nanje ndicampema, ndicari mu myuka y'abazima. Ego hama nagomba ndagusabe, rero baguma banka, barase no kuza kunkuramwo izi nyuzi, urumva sindonka ivyo ndya, nduko nyene ngira inzara, nduko. Jewe ikintu nagomba ndagusaba nyakubahwa, numvugire bantoborize itike ntahe. Umva baragize inzigo ngo ninje ku kazi,
ngo bankuremo inyuzi ngo nje ku kazi, urumva ngo ninje ku kazi. Je nababwiye ati shobora kuja ku kazi ngwaye, je ndagwaye nta muntu bopeye aja ku kazi, kandi n'inyuzi urabona ntibarazinkuramo, je nakazi nkishoboye ndungika mu Burundi ntahe, je nta kazi nojako. Umva rero bobo ntibashaka kuntaburiza ngo ntahe, jewe nagomba mvugire bantaburize itike jewe ntahe, kuko singira inzara ngaha. Umuntu yopewe bisaba akarya, ndiye uwo muceri ugaragara nguma nkorora nkaca mbabara muri munda, nkaca mbabara munda. Ndasavye rero nukuri usabire je ntaho uzoba ukoze, kuko n'ubundi amaraso mu mubiri yabaye make, ndaserutse ntiworaba ingene meze, nguma nkanya umubiri wose. Kubera iki? Amaraso ari make mu mubiri no kubura n'ivyo ndya. Uzoba ukoze nyakubahwa. Hano rero ndashaka ndabasangize agace gatoya kuko inyuma y'igihe abazwe yarafashe akanya ko kugira icyo avuze ku kuntu namutabarije, ariko aca avuga n'ibindi byose. Ndashaka ndabaha akanya mumvirize aka ka audio nako kiwe yakoresheje audio ntagaragara mugabo naho yagize icyo avuga ati mwarakoze, Imana izubaha imigisha, ariko imigisha turayifise, yaba imigisha mbere mfise sinzi ko nzoronka naho ndayikwiza, ariko mukomeze muyimpe nanje nzokomeza ndayibahe tuyihane, kuko umugisha n'umugisha nyene. Yego, umugisha n'umugisha, umugisha n'uw'agaciro. Reka ndabareke mwumvirize hanyuma duce tubandanya. isi rero aragwaye cyane cyane cyane, uriko urumva. Hama baguma bamubwira ko asubiye ku kazi kuja gukora. Ejo naho mu gitondo baraje, kubera jinzi yakongereza gatowe barambwira ndamubwire arihe 5,000 yo ngaha muri Saudiya, atayarishe naho asubire ku kazi aje gukora. Ikibazo nacyo aho kiri ni kubera urumva asigaje ukwezi kumwe n'amahinga 2 umengo kontra heze, urumva kontra ayiheze y'imyaka 2. Rero nitubitahura kubera iki baguma bamubwira asubire ku kazi kandi asigaye uko kwezi nayo mahinga, uriko urumva. Kubera iki batamubwira agende asubire muhira, bamukatishiriza itike asubire muhira, kubera iki batabimukorera. Uriko bamushakira iki yonye baguma bamutwara aje gukorerayo, kandi n'amaraso afise arera twe turavugana arera n'ukuri. Ni kuba gusa umuntu akurungikiye telefone, akurungikiye ifoto niwo bibona neza, ariko ubu umuntu muri ku maso ku yandi nubibona areragura. Kuko kuva bamugira ivyonye ntibamugaburira, aha ntidufungura, baduha inuzenya, baduha ibihubyi. Niwaja kuri neti uje kukuraba ubirondeze ubaze hubza y'abarabu, urumva n'ibicapati, sinumva ko ari ibicapati, si icapati, urumva ni ibintu zenye bakora babivyimbisha mu muriro, urumva bikaca biba nk'ibikaratasi ariko bikaba mu nude, bakabikora mu ifarini. Nivyo baduha, bakaca bamubwira ngo abinywe n'icayi, kuko ryari yamubwiye ngo je uyo muceri utarimwo isosi muguma mungaburira urimo uranja muri estoma. Yaciye amubwira nimba ubona uyo muceri utawushaka ngo gyawubza n'icayi. Wibaze umuntu agwaye arya ivyo bintu, ni ikintu ushobora kurya ubunye nikiguhaza mu minota 5 kumva inzara, urumva umunsi wose wirigwa uriko urarya iconye. Umuntu wobaho gute? Kandi umushono baramushonye, urumva baramushonye. Mwavyumvise rero amajwi ya Pascaline, mbere n'uyundi muntu atari Pascaline babana ahari yashoboye kumpa amakuru. Mwavyumvise kurya barya nabi, nk'umuntu yabazwe, nk'umuntu yahuye n'ivyago nk'ivyo,
kurya barya nabi, ni ukuri avuga ati ni ukuri mwomufasha agataha barya ibintu bita amakupsi, ni ibintu bimeze nk'ivyapati baba barakoze hanyuma bagaca bavyumutsa, bimara igihe kinini kubera ko mu bihugu vy'Abarabu usanga indya bazijana mu ma supermarket, mw'ico gihe ivyo birabikika ntibiba biba bimeze nk'impapuro muri make, ni nka kurya wofata icapati ukagishiramwo levire nyinshi hanyuma ugaca kikamera nk'impapuro ugaca ukijana ahantu ntucoroshe ugaca ucumutsa ugaca ukibika, kiba kimeze nk'urukwi. Niko gusa kiba gifunze mu masashe kikaba kimeze nk'icoroshe mugabo kiba kimeze nk'igikamvamvu dufate ca kintu kidafise ico kimaze. Rero nukuri mumufashe kabisa. Reka ndabasangize rero uwundi murundikazi nawe nyene agira ico avuga ku bijanye n'ivyo abona biriko birashikira Pascaline. Ahantu ari nagerageje kwitoreza amakuru mumubona gute? Ati reka Pascaline nukuri amaraso yaramukamyemwo nta kintu ahubwo nibamufashe atahe. Nahamagaye rero umuntu ari aho Pascaline yarari, nyuma yaho bamutwaye ku nguvu ku kazi kandi agwaye, bamutwaye ku nguvu n'ukuri baraye bamukuyemwo inyuzi mu nda agenda yunamye, jewe ico ntazi n'ukuntu agiye gukora akazi agwaye vraiment, ico kintu ntaco nzi ukuntu agiye gukora akazi agwaye. Umuntu aherutse kubaga baraye bamukuyemwo inyuzi kugira gusa ngo bamujane ku kazi, agenda yunamye bamujanye ku kazi ku nguvu. Umuntu rero ari ngaha yampaye amakuru, namuhamagaye ndamubaza bimeze gute, ampa amakuru nukuri ababaje. Reka ndabareke mumwumvirize, nukuri hariho abantu barubura kigongo vraiment. Pascaline je mw'iyo ndwi nari ku kazi, nari kuri ofisi mvuye ku kazi, hanyuma nsanga kori n'umuntu aguma yicaye ntagororoka, sinokubesha umuntu aguma yitunye ikironda ntikirakira. Umurundi araho bari kumwe aravuga ati none umwana kubera ko mutamutabariza mu bantu muzi baba bashoboye bakamukatira ati kagataha kuba ariko namubwira ngo agomba aje ku kazi. Namubwira nti none yokubahuka kweri bose akamujana ku kazi, ati bamuciye inuziriyare 5,000 z'imiliyoni 8 z'amarundi. Namubwira nti none wowe Pasikazi amahera yaronka kuyakura he? Bagafise muri uko kwezi nafashwemwo, narababwiye uyo mushahara murungike nimunkatire tike ntahe. Ati ubwo nyene baci bavuga bayarungitse. Ati genda avuga ati none ko mungire operation biragenda gute ko nari nshaka ngende bamvurira i Burundi biranga. Isa n'umunota ngiye kuri ofisi nutwe ajya jeje ari umubosi yanjanye agoma sezere nyene aranjana mu botike arambwira ati cagura ikintu cyose nendumi natubagabanganije abarundi babiri kuri ofisi, ndamuha ipaki imutundumi 5 nundi ndamuha ipaki imutundumi 5 gende murandaya baravuga ati none kubera uduhereye mwe muragwaye genda kumwoye yaragwaye gripe woni byari bisanzwe nayavuga ati je nibisanzwe amarira dufise yuwo uranyumva. Ngo kare hari umuntu ngo yagiye kumuvugisha kuri telefone ngamubwira ngo unarondere ngo amahera y'itike atahe, byari byumvikana ko yari umuntu w'umurundi ngo yareka aramuvugisha avuga ikirundi ibamu telefone. Ninde nk'umuntu yamuvugishije akambwira ngo urandike ntawazi je sinaza ko ari umushikiranganje araho je navugishije ntabubizi kuko batamumereza n'ifoto biragoye. Mpa nimero ziwe uwo muntu yavuganye nande, bari baciye hehe kugira ngo bashikire umuntu? Baciye ku nimero z'ababosi bo ngaho mu ofisi. Bande ni bande? Ndaguha nimero y'umushefa ahora akunda kwitaba, ndaguha nimero yiwe. Mvuga muri mwebwe umuntu yaciye k'uwo muntu ninde? Niwe amuzi? Kuba mushikiranganje
none buraza ko genda umushikiranganje mufite ko nimero batavyuzi ni bamwe leta yarungika y'u Burundi kuvugira abasaudi yarungitse he abarundi bari muri Saudi ngwino muri Saudi ndabaguha nimero ndabafise ntaba hari aho hari ambassade gusa nta bandi bahari bavugira jeni rero numvise abampaye kandi umutelefone yaritaba ndaziguha ni mu chef n'icegera ciwe ni ambassade hanyuma ngo bacaramubwira ati rondera amahera y'itike ndamubwira acanambwira ngo wowe ko nakubwiye ngo umere nimero boss ntuze mugisha za boss wazimuhanije nazimuhaye nimero za boss muri muntu abarize bashango je ngo ndapfiriye ubu rero dutelefone ubu mujoro wumvise iyo message ndaguhaye kandi ntitumuzi ntubone ngo turiko turamwirukangira nawe tumutuje sinzi yacu rero mwene wacu ampaye intuze message ati ahubwo rero Pascaline baramutwara tugomba mujyane mu miryango none turamenya ko bamujyanye mu miryango nuko batamujyanye mu miryango uti none umuntu nk'ikimuga nka kijya bamujyanye mu miryango gukora iki tinagira bamukatira ati katari ireka ndazihemugisha ntijewe mana ntigera aho navugiye ntibazoheva bancisha n'agatwe ntibaheva bumva ko amatwi babije ndiko ndabikora baheze nanjye banyica je nshaka kumenya uwo muntu mwa telefone hama agacabwira ngo natanga itiki hanyuma Pascaline yaramaze igihe kingana iki Pascaline kuri office ngo boss yamuhaye telefone yitabe umuntu atamenye muga avuga ikirundi hama ngo acamugira none uwo mujena nacenda mu nimero turya mushikiranganje none n'uyu acavuga ngo rega sinamubonye intuze ngo bampaye ngo nitabe ngo jewe ngo sinamubonye ifoto ngo bampaye ngo nitabe none kayimo ngo je ngo amahera ngo je ngo ndakura he kuko namugariye kuri bo kandi nanje nakunda akazi ntarinzi akagutahana bamugariye ko Pascaline yaramaze igihe kingana iki Pascaline yarasigaye ukwezi n'indwi zibiri kugira atahe contrat yariheze none kanyakuba ukwezi kumwe n'indwi zibiri naho yari kuba amaze amezi atanu niwo mukatiye kagataha mugariye kuri jewe rero ndamubwiye ati none uwo muntu raba iyo foto ngo nta foto je nigeze mbona je bamaye telefone kuko je twari tuvugana n'uyo muntu nakubwiye n'umurundi bavuga ko ari leta yabarungitse ngo baze guserukira abarundi muri Saudi twari tuvugana namubwira arambaza ngo none ngo yabaye iki namubwira ntavyo nari bwaguhe acavuga ngo yawe ntavyo ari bwawe ntiyariye numva ngo bamuhaye acide kandi n'ibyo yariye turabifise mu mafoto ngo nta muntu ngo arya sumu ngo nta muntu arya ngo ishyano ngo rirabaho rero umuntu ngo arya isumu ngo hama ngo akabaho ngo yocapfa niko yanyishyuye cyangwa reka kumwishyura bamubatse kubera iki none nacenda mureka cambanza kunuma aguma yivugana ko navuga nje cyandondera nimero y'abandi bantu muri telefone ndavuga ate yumva ko numye aterambira ngo ya Maria ngo reka tubyumvikane neza reka bamubaze kubera iki nimba atamana gisumba babeho bamubaze kubera iki cumubaza gutyo nanjye nacenda mubwira ntitwibagire kwino turaho abana bariranye na niyumve kandi turi mu bantu tudasangiye amaraso acambwira ngo ibyo ndabyumva ngo mugabo nta hantu badapfa ngo hose barapfa ngo barabagwa ngo harengwa indwara ngo zituma umuntu abagwa ngo akabagwa ngo ariko ngo agakomera ngo agasubira akabaho ngo n'abagenda kubyara ngo bakabagwa n'ibyo ndabyaza mugabo imyaka 3 irahera ndashyize nyene cyo wumviriza babategetsi batumviriza ibintu by'umuntu abareka arababwira sinamubwira ni hariho bamwe baza bagapasirino kandi baba bamaze imyaka 3 barabyaye barabashonye barakize mugashitsi no kubera akazi kenshi mushoro gaca wingurura
ngo bambwire ngo ni bangahe ngo bambarire ngo bambwire ngo ni bangahe umukobwa umwe yitwa Gazira wo mu Buyenzi ntiyashitse navuye mu ishyirahamwe ryitwa Buryoso baheruka kugara nibyo twarimo kibari twugariyeko ati yashitsimo amaze ukwezi yaciye apasuka kandi yari amaze imyaka 3 yabazwe yarope wumva yari yakize ati none bacu bamukatira ati kubwo nyine atari mari wari yaciye mukatira ati kubwo nyine atataha mugabo twebura pfira yopfira ngaha kuko kuva iminsi twatakambiye ni myinshi Tenamugana nyemerera uremera gutora nimero z'umugore mwene ofisi Tenamubwira nti jewe sinzobatabaza nkiri mu nzu nzobatabaza ndi barabara nzotelefona ndotabaze Maria mu guzotabaza kandi banabigoye birakomeye yasafe n'ikigo bitwa gute icyo kigo sindacivuka ndaza kukimubaza ndetse ndakikurungikiye yani yitwa niyo kuri Pascaline sivyo nakanga muntu iwe ndayifise yayindungikiye kuko ari kararira mu kuri kwimana umubonye chef ukamubona n'igisho giwe wapana ku ifoto uca wicwa no kuri generalize abandi muri office bafata kurira ntibaheze nabo baci bagukura ngaha mu gicumi none kubona tubize gutabara umurundi kazagomba cire ngaha ibimeze gute yaciambwira uwo mushikiranganje ngo twebwe abarundi no nta n'ibihumbi 3 dushikana ngo mugamu gukoma induru ngo nitwebwe turabambira ngaba Kenya ngo bashika 3 aba Ethiopian ngo bashika 3 ngo n'abantu n'abafilipine ngo bashika 3 ngo mugatwebwe inkehwa mu mitwebwe dukoma induru ngo abantu ngo barabica ngo batama yarara ibintu byinshi nyene nani umanitabira mugana arumva ko umutima ugomba uturike kubera nyimba tuzi ko tuzi inyama n'amaraso dukunde bagenzi bacu kuri Pascaline natwe kigongo upira mu gihugu atari cyo wawe ntujya icyapati kimwe kitagira n'ikintu na kimwe kitarenga n'ikirenge n'icyuki none umuntu yopeye nta n'ifaranga ni mafise ngo atuma avuga ati genda ndatumye n'akantu ndibuje niyo ndumi yiri yare imwe nayogura ayakure umushono wase gukira ngo bamukuye mu isonde ngo naje ku kazi ngo akorera amahereze 5,000 nyakuba Jechi amakarorero mushikiranganje nenda kwaze Maria Misa nk'ubu ngo umukobwa bamukuzanye urumva icyo sauti uko nivuga ne ngo umukoresha ari n'umubosi watumye umukozi n'umukoresha nijewe no cyambwira igipolisi nishira ko minota uwo muntu ugende mumbikire hariya n'inkoni nyinshi niko namwishimiye nerega twebwe nitwe turakomeye ni nawe nyine ahura n'ibyo bihuri ko bamuhaye mu ngero ntiwiba ntiyakunda akazi hari umuntu akunda akazi nari kumbe Pascaline bamuvuga ngaha ngo ni kigabo abandi birigora bavuga bakinye bakigora kubitwa isindigera ndamwumva ko dose ngaha muri ofisi mugu n'umunsi akaga karamuguye arabuze n'umutabara ni umupfakazi ni nyina w'imfubyi akabase w'imfubyi none rero turahereye jena mwana wa mwangu jena mangomeri nduru mugisha ndamutakambira baza tunabiduza no hinzi ngoma ndabiduze kandi ibintu bigaragara urumva okay kuva bazwe twarakomye induru arabagwa yabazwe ko yari yishano hanyuma ubu yaragiye ubuntu ntiyapfuye none aho kugira ngo bamuhitike ariko amusaba amafaranga iyo menye uwo muntu gusa yamusabye mahera vraiment mwangiriye nabi kubona mutashoboye ko umuntu mutashoboye kumumenya ko reka nanjye kubera nacenza ku kazi higeze je nibashaka kungumiza oya kandi ndi impande yiwe nibashaka kungumiza ibikunda yabarazi ko je tutananya makuru y'ofisi wabona umurundi kazi mugenza okay reka n'abakenye
bene wawe wowe n'umurundi tubigenza reka amerewe rero nabi nk'uko urakoze reka we igeretse ngaho jewe ikibazo ndagifise kandi ndagerageza turabe nkuko namwe ndabikora si ubwa mbere ndazi ko Imana iza kugira icyo ikoze sawa ishara Imana igiheza uwo mugabo yamaze gutwara inshuti zanje wapi kwera ari ibintu birenze reka ngerageze turabe reka ngerageze turabe yuko umukobwa yotaha kubera ko birababaje cane gose